tubwire nyir'icyubahiro inkinzo mwebwe mubyeyi w'igihugu kandi turazi yuko aba mwiteguriye kurwanira bene igihugu kandi serugo yamye nyine agendana n'icumu kugira ngo ahuye n'umwasi ashobore kwivuga nyine cyumura bino mutandukanye umukuru w'igihugu cyacu cyacu Burundi mwaduteye iteka duheruka kuronka abigeme beza kandi b'incabwenge ngaha mu ntara yacu nziza ya Gitega nabo bifuje kubereka urukundo mbega bari ahangira ntibaranyaruka bifuje muvyeyi wacu kubahereza ibimenyetso biranga akaranga ku Burundi na cane cane urukundo Ngoma yatowe mu mwaka w'2022 agomba bashikirize nyir'icyubahiro ikimenyetso urukundo rwamye ruranga Abarundi kugemuriranira aritunganya neza akoresheje ikindi kimenyetso w'icyubahiro umutambaganya w'umukuru w'igihugu abashikirije barabake
keje ngere mudasinzira gukora mushigikiranye n'icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi mu guteza imbere abenegihugu na cyane cyane abakenyezi n'abige. Ababyeyi bacu Imana ibatuzigamire yongere ibahangaze murakoze cyane. Kaze rero mwese mugubwe neza mwisange maze duterame kuri uno mugoroba mwiza tukaba tubagengurukiye twese mwese tubaragiza Imana yacu. Imana ibahezagire mwese murakoze cyane. Turagukengurukiye nawe nyakubahwa buramatari w'intara ya Gitega. Biragaragaye ko umugabo w'injunja n'ijambo. Umwaka uheze ni wowe wari watanguje urugendo